nivyo tuje gukenguruka, ariko birakwiye ko dufatana akanya ko kwirimbura mu rugendo turiko turagirana n'Imana, na cane cane twebwe nk'indongozi. Icivugo c'igisabisho ni inkebuzo idasanzwe, tugisanga mu gitabo c'Imana Bibiliya kivuga giti: kandi ntimuragire nk'abatwaza amanyama amasho mwagabanganirijwe, ariko mube ivyitegererezo by'ubusho. Iri jambo rirahambaye cyane kuri twebwe turi imbere y'abandi mu burongozi, haba mu kibano, mu mashirahamwe, na cane cane indongozi mu mugambwe uri ku butegetsi, eka no mu ndongozi z'igihugu mu bisata vyose. Iki civugo gihuranye cyane n'akarangamutima k'umugambwe wacu mwiza wa FDD, katwigishwa kubaha Imana, guca bugufi mu byo dukora byose, gukunda abo turongoye, kubaha uburongozi no kwama dushira imbere inyungu z'igihugu. Gutyo ihanga Imana yaturagije likatubonamwo inyishu, icitegererezo ciza. Aya masengesho azotubere akaryo keza ko kwirimbura by'ukuri, ari naco gituma hadekanijwe umwiherero udasanzwe wo kwirimbura mu nama ya komite nkuru y'umugambi FDD muri iyi minsi ibiri, kuva ejo gushika ku munsi wa gatandatu mu masaha yo mu gitondo. Nico gituma atavyigwa ku ndongozi no kugwaruka byatekanijwe. Ikibazo tuzokwibaza nk'indongozi gishingiye kuri iri jambo: mbega ndi icitegererezo ciza ku ndongoye mu mvugo, mu ngendo no mu ngiro? Twame twibuka ko imyaka turiko turayigenda tugana muri rya sango twihaye nk'abarundi, tugana mu mbona kazoza. Indongozi Imana yaragije Uburundi, duhamagariwe kwitangira abandi. Uburundi burakeneye muri kino gihe abantu b'intwari bitangira abandi mu kubakorera batiziganya, badaharura amasaha canke inyungu zabo bwite. Nimba twifuza gushika ku ntumbero twihaye, impinduka itegerezwa guhera kuri twebwe indongozi, kuko nawe uhindura ibintu nawe atahindutse. Turashimiranye n'icobera umukuru w'igihugu cy'u Burundi, akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye, ko ashira ingufu cyane mu nyigisho zihamagarira abarundi guhinduka mu vyiyumviro no mu ngendo. Kandi hariho vyinshi bimaze guhinduka, Imana imuha inkomezi zo kubandanya. Bagumyabanga, nshuti z'umugambwe, ndongozi mwese, nongeye kubifuriza ikaze muri aya masengesho yo kwirimbura no kwitura Imana. Yatunganijwe inyuma y'imyaka ibiri, dusozereye inama ya komite nkuru y'umugambi FDD yabereye hariya Ibuye muri komine Ngozi kwa sogokuru. Imana ishimwe cyane kuvya dushoboje gushikako mu bisata bitandukanye. Nagomba nshimire abagumyabanga bose, eka mbere n'abarundi bose, ko inyuma y'akamo twatewe duhejeje inama ya komite nkuru yo mu 2024 baciye baja ku kivi, maze biha intumbero ko mu myaka 5 bategeza kuba bashitse aho igihugu cikenura mu byo gikenewe byose, tutazeye inze. Kuri 40% rero turabona y'umwanya, turabona yuko ibyo tumaze kurangura navyo birenga 50%.